Akeye ndakese. Ya. Anje. Nibiki buri munsi urabyuka uragiye ariko nk'ubusaba bw'urugende n'ubundi Agenda nyene. cyari igihe nibatse nimba nararongoye sindabimenye. Hari umunsi wo wigera uzanira songa ha mu rugo. Abasi nahabwiye ko akazi kabuze nawe kure n'ibintu. Buri munsi akazi karabuze hamwe ngo abagore turubahuka abagabo. Waho umuntu yereka kubahuka gute? Asinigire. Buri munsi ni kubyuka ugenda uyerera mu ibabara ugaruka. Bamwe akazi karabuze mba ndiko ndarondera arabuze ikintu kokora. Karabuze kaburi iwawe honyene. Basi ngenda basanga uyu munsi biraciye. Anje. Ngenda turasubiye. Waho kugaruka no kutagaruka nico kimwe. Anje. Sa? Zari isuka ngaho gende gukora. Mama nawe. Wanzira indagaciro mbese ko abantu bari bahera. Oma, kubyara kuntu kutabyara nico kimwe. Ukira kuba ufise so umunebwe nawe utora ubugabo bwaso. Waho ntuzongora ashanzo kupfuna ubwo bwo. Anje nzari isuka ngaho nyumye. Nyarutsa byuko. Mama nawe. Abana buko mutacubaha. Wenzo nzogukora mu matwi rindira. Nzari isuka nyaruka twene gukora. Ndahumeka ariko sinumva ko ndiho. Nitwende koko. Ndavuga ariko ijwi ryanje rirasara. Ndahumeka ariko sinumva ko ndiho. Nitwe nitwende koko. Umugore wanje arampanze, abana nabo barahangayitse. Singira icipfo n'ica ruguru, nirirwa ndayerera narabuze akazi. Mana birabe ungarukire, mana birabe. Amanyanga yaranyuzuye, ubu ngenga ndinyegeza amaso y'abantu. Mana birabe ungarukire, mana birabe. Anje. Ngo mpigipanga. Yababwiye uteme ibitabo. Wenga mpigipanga cyo ngiye kugikoza anje ndahize nyaruzi. Ntabwo naciye. Nawe wavyose? Kwavyutse kare? Wanje naho ikibazo cy'inzara kubera. Sawa. Sawa. Cyo kurondera ubuyedi. Pino nje kurondera ubuyedi ubona je nakora akazi k'ubuyedi kure.
abana barahangayitse nirigwa ndaherera singira akazi amanyanga yaranyuzuye ubu nangenda ndinyegeza amaso y'abantu birabe mana ungarukire wowe reka turindire uwo mubosi azaduha akazi none ega ibifashe sivyo bikora akora mu mutwe ya ngiye kuba uwande mama naho nanivye ko nza gukura amahera y'uyu munsi gifundi kirangambaniye ngo sindi umufuni ciye bica bigenda gute kuri uyu munsi umugore nawe arambaza nakundi reka ntahe Anje nzanira amazi Anje garukira aho nyene aguha amazi yo kunywa ahubwo ayo mazi tumye nayo wavoma n'amazi yo kunywa kweli wewe kwirirwa uyerera gusuye kandi ubanza uri n'indaya ahubwo kuza gusa utegera anje basinzanira za bido ndabico nja kuzikoza nararongo masha mwana ndariko ariko nakwigenza kuzitwara ari kuzigarukana ngende mukuru Mama kubera iki wanka papa? Anje kubera gukunda papa. Ndamukunda kubera ko nzi natwe akadukunda. Be Anje. Sa. Hari umusi urabona so wawe akugura isandari? Oya. Hari umusi urabona azanye n'ikiro c'umuceri ngaha? Oya. None nko wumva woreka kumwanka gute? So wawe sindamwanka. Gusa mama wibuke ko ariko kugura amafaranga 200. None 200 nikibona byo mariye. Urazi amadeni dufise ngaha? Cyumvikana ko rero papa yabaronka akazi buri munsi ko yo kwa matangarasiyo buri munsi. Abasuma. Amata! Abantu bakeneye ko tubaha amata! Amata! Ewe guteka imitwe yose ndiko ndateka ntirikira cyane. Amata! Amata! Kanje kwiranye. Amata! Ewe musore. Usama sawa mabuja. Yego ni sawa. Yego ni sawa mabuja. Uyu mwanya nta twari dufise ariko twashaka tugende turaraba abantu baba bakeneye mw'ikaritiye kugira tuze turabazanira ayakeneye. Kwa twe dukora amata meza inka zacu zitanga amata vyibusha abana neza na neza baca bamenyera n'ubwenge mw'ishuri. Aha, ayo mata muyazana mu bikoresho ibi. Amata ani zibido nyene nzo zizanamo gusa nyene abana bazicafuje hanyuma ndako zitora hajya hepfo. Kwiyo bidisa naba amata keneye isuku. Mabuje muna ubwire izibido nana zitwemwe amata aheze nk'indwi zibiri. Umura ngiye kuzitora.
none uzizanamo zisa gutyo uco banza kuzoza wangira nje kuzoza ubu iyindi minsi ntiwari uzoza ubu oya nabujana kumbwiye oya ngiye kuzoza kugira nzozigarukana zirimwo amata zisa neza kandi ugurisha gute rero ibitiro iritiro n'igihumbi n'amajana ane. urihisha ku munsi canke ku kwezi? Mabuja ni ku kwezi. Kandi kweri woshima neza twakoranye jewe. N'abantu bose dukorana nangaha mwikarutse yamba kwa mama Anita uhazi nje ndabashira amata. Sawa. Kandi baranshimira ushaka kurababaza. Bisaba iki? Bisa Mabuja kweri igisa. Kugira dukorane nyene twizeranye bisaba ka avance nyene nawe uravyumva. Avance yanga. Avance manyene kiri tariki 1,400 basi nyene ko bagiye dukorane nyene nkawa nyene twumvikana mu kazi ko turakora avance bari nk'ibihumbi 30. Nibaza ko utazoncereza ko abana Mabuja jewe nkorera ku mwanya n'umusiramu ndamutanga kuvuga. Izo nka zirihe mbega? Ya ni muhiri wanje. Umva rero Mabuja cyo ko rinde kazindutsi no kuri portail zo hansanga kweri ndakurindiriye ahubwo wowe bisaba kumpa iyo avance kugira nkoresha umwanya inka zikeneye ubwatsi burya ndazi ewana zirira ku mwanya je nka kanda yaguhe muga rero kanda yaguhe ucunkundira mbanze ndagufotore kwaje ndakunda kwibagira amasura y'abantu kenshi mbanze ndagufotore sivyo imbere yuko ndaguhereza mbanza kugufotora. Ane Mabuja no kufotora byari birimo. Mbe witwana. Mabuja izina singombwa kandi no kufotora singombwa. Iki kuru no kwizera. Wabonye ko mayanda yafise. Utemeye ko ndagufotora ntayo ndaguha. Mabuja kufotora ntivyari bikenewe. Wavyemeye ari Rabino neza. Mabuja ariko ntivyari bikenewe. Rabino neza ndagufotore kugira byoro. Kibazo jewe kweri turizerana. Ego abantu ubu turagoye ntegeze gufotora kugira nukuri nta kibazo je tuzokora. Akira ejo mu gitondo ca kare mbone wanshikaniye amata abana bagende kwishure baronsa amata arakwiye. Mabuja nukuri arakwiye kandi siza gukorana nawe kweri. Sawa cyangwa nk'abazungu y'abantu bose bamwikaritiye bose bameze nkawe kweri abana babo bafise ubwenge kwishuri. None mama ivyo vyose nje kukwitisha papa. Ahubwo nawe usiye kumvugiramwo ndajaniranye. None mama nanje wonyica ndi umwana wawe. Umwana wanje bisigura hageze kwirasyo nanje ubwanje no kwica. Andetse umwana navyaye no kwica nyene. Anje bite? Sawa. Ameze neza. Sawa nawe. None mama kumwiza atajambo na rimwe aravuga gusubira mu tuke. Kandi we buri munsi ndavuka avuganira so. Amuvugira si papa. Ahubwo uzogende mujane mwirwe murayerera. Niwe guterana amajambo ndazi icyo ushaka. Yaba ukizi none ubuzanye uwo mutwe ugaragara. None agiye kuri asubije. Mahera ntaza gukora. None kada kwiye. None ndakubaza ikibazo. Nakoreye amahera ngahe? Ayo wakoreye yose yamaze. Zana nayo usigaranye ubwo zana aya n'amafaranga. Nayo ntaza gukora. Oya mpa. None sha. Zana nayo yandi.
umva ndakubwira ikintu kimwe. Amahera narose. Uraza amadeni ufise ngahanye. None amadeni wayafashe ryari? Kutigeze ubimbwiye. Wabimenya gashaka wagiye iyo uje mpereza amafaranga shazana. Ongerako ntakwiye. Ukeneye angahe? Ndabwongerako. Tora. Aya kubera ko yabika. Zana. None arabese. Zana shahu zanaye. Byabagabo mwihaye ni. Aya manzure kandi nakubwire kwanza. Lekura. Umva mama wanje ndakubwira ikintu. Lekura. Nayisi. Asone. Aho ndazi ushaka utwara mu ndaye. Je nta ndaya njama. Umva nakubwiye basi 2,200 basi. Byo birakuraba wamatse. 2,200 mama wanje. Mama wanje. Nicango nza kwera amahera uciye ungambanira urayatwaye yose. None nararongoye cyangwa nararongo? Cyo wakoze cyose. Cyo twapana cyari ico. Waguma wijyamitse ngahanye shabye kugenda kurondera akazi. Manje musi nakazi njako ndarusha. Akazi njako ndarushe. Umenga n'umuntu yiriko arakora buri munsi. Ahubwiye. Uramusi nitujya. Amahera nakoheje yarahetse. Ajya 10,000 ampaye nibyo uri kuravuga ngo n'amafaranga. Bari amahera nakoheje ntarahetse. Waranyatse yose. Cyakondera akazi wa mugabo. Cyakondera akazi. Mama. Cyakondera akazi rero Manje hagoma nkubiki. Uragenda cyane ugenda. Ngiye. Kandi buri munsi mushaka umwe yuko abagore turinda gukara. Ngiye. Genda kondera akazi. Manje. Usuye kunkoza ka ayo mashi yawe nanje ucumbona uyu munsi. Cyakondera akazi buri munsi ama wijyamitse ngaho ni nkuko umenga wewe. Fatwa n'ibisane byawe. Ugaruka ngaho kuzanya amafaranga y'irasi. Wihenda ugaruke ngaha anye. Ngene gisa. Anje. Sa? Nzanira shamba. Anje ugumuhamagara no wabyaye. Ako mama anje. None wamuvyaranye na nyo. Namazi. Manje je ngenda kubaza ikintu kimwe. Bwa mbere na mbere wibuke ko ubukene fisi ari we wabuteye na so wawe. Nje nakuvyaye ho kuza kunsaba amahera y'inkwano ngo 500,000. Yose nimwe mwabigize kugira nkena. Niyo ya mbere nafise imbere n'inyuma. Mukaza ngo byuka mu gitondo uja kukaza ivyo mbe nakubatse. Undavye ubona 500,000 ho twari dukwiranye jewe. Iyi nzobe ubona rero guko 500,000. Ufise inzobe sha. Cyo kimwe n'abakumpaye. Abandi babakwa 1,000,000 gusa. Manzura yo kwanza ukuntu ngana. Ngana gute? Abana banje ngira niyo mpamvu kwe. Abana banje bakuntu banganya mbubagaburira. Amahera naguhaye je sinzi wowe yashize. Wama ngenda ngo gukora kandi kaza. Manzunyare kwanza amahera naguhaye. Nanje navuze ati usubira kwinjira ngaha ari ukuzanya irasi. Mama zasinoge mu maso. Ngaha iwanje. Uri umugore cyangwa nje ndumugore? Ico nico cyose. Kai ntusubwe unkangurira abana. Inzu niwe wayubatse. Nusubire kunkangurira abana. Mama yisi n'ijuru. Ego naratoye. Uva turasubira rero. Ego sawa ntangora. We musore. We nduve. Oui. Fata uriya muhungu. Mabutse ndamubuze. Yagusize umusore angana gutyo.
urumva ari ahantu hajya tuba tugeze hamwe bariko barubaka amazu hajya rero nimba yakase mu buryo mbace mu bafu yashena cenda mubura kamuntu yarantwaye amahera ntacyo urakoze nzotinda dusubire guhura nta kibazo tekana gusa uje ndakunda kumubona cyane mu makarite bazi ko tukunda kuko tugutorana ndakunda kumubona uzoca umumfatira kandi urakoze cyane ntari icara usubire uruhuke nta kundi wibere mu byo wari urimo ese wa muhungu yantwara amahera ye Yego. Lepa, ndamo. Sana. Odi. Ni sawa mata. Nimeze neza. Yego. Mushinga naho ngaha ni hari. Nari ndamukeneye. Anje genda umuhamagare papa wawe. Rega papa mbwiye ko atari hari. Akubwiye ko atari hari? Yakambwiye. Muga ni hari. Yakambwiye. Madamu ndabire wewe. Kandi mukurabira amafaranga ntamucike. Urakoze. Mushinga, uno munsi udacangamutse. Munsi duhura ufise amabido y'amata ntiwari umeze uko? Mana birabe 시가에 nitwa manyanga 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 nichwe uwebita manyanga Ukuri mabuja mbabarire namusi kweri byarashitse ndaguhenga nanje mbayeho nabi kurya nakubeshe niko nahenze n'abandi kugira mbeho kweri nyambu nyica nyambu ngira iki nyambu mfungisha umenye ico kunkorera kweri Ntawufungishije wondiha. Mabujana kuri ntakubesha ko mfungisha asopfa umunyicira nkibwira kwisi kuko n'uyu mugore tubana naho ntanyoroheye Muri uno mwanya none wifuza iki? Mabujana kuri ikintu nifuza muri uyu mwanya ko mbabarira n'abantu bose nzi ko napfunze ikiwanya nukuri kw'Imana nabasabye imbabazi naca ngenda aho bari hose nkababwira ko nabakwishereje n'uyu mwanya imbabarira kandi nukuri ndagusaba imbabazi Ndakubwira nuko ndi umuvyeyi mbonye ivyo bibondo vyawe n'umupfasoni wawe ukuntu babaye ico nagusaba nuko wotegereza gukora ukarondera abana bawe kubera gufunga ikiwani ntaco bimaze kuko ivyo uriko uragira nivyo abana bawe bariko barakora bazokora muri kazoza ngiriye impuhwe abana bawe n'umupfasoni wawe yego kuva ubu ugende kurondera akazi uno musi nyene kazima mbonye aho uba zozo ndaza no kubaza ko bafunguye neza atavyo kuvuga ngo umugore afata nabi bavyumvise hari vyinshi vyanditse muri twebwe isi itabasha gusoma nkawe uri wewe nyene nanje ndi jewe
ngo hano banze ndakubwire Kabura amaze kubona ko mama yanka papa bataritse ntarasi ndakumvise nawe uranka papa amukunda gute atazi ntarasi aho bandanye dukwiye iyi ni indwara itagaragara kubera iki batabasha kutubona uko turi nawe uri wewe nanje ndi jewe Bema maze iminsi ntabona papa wawe ngaha baramwiruka nanje ndi jewe naje sinzi yawe nawe uri wewe nanje ndi jewe ninde yo kwigereranya natwe nawe uri wewe nanje ndi jewe Kawa ni sawa? Ko wicaye hanze wenyine? Anjari, ari mu gera umpamagarire Kawa. isi y'ibinyoma gituyitinya kuko tuzi agaciro kacu n'ubwiza bwacu imbere Angelite, mama arihe? ari mu Nga mwafunguye saa sita? Mama wanje. Waje. Naje kweri. Aribu none. Ndakwakiye. Ngo aba bana ntibigeze bafungura? Nyene ratso biragoye. Atari kweri. Gusa arabashaka ubu batekere. Barabe ko bofungura nyamba batigeze bafungura saa sita. None ngira mu Bapanje. Wari umaze igihe udataha wahora. Twahuye n'umugabo. Izi nzoga ubu unzo zigiye kumva ibibazo. Umugore muhira amfata nabi, ubu ngiye kuzandirarira ngaha. Jenzora bakazosubira kunkubita aho yambonye. Gerveri, wewe wampaye ibidaje vyatobotse ngo ni inzoga. Ashujya mugabo yakamwereye mbona yaborewe gabo natahanye mwaramba munsi ndamwegere ndamuvugisha numve Super iyo mwizera Brazi urabuhora Brazi nibiki we kuri kumbutsa amahoro n'umugore wawe iranadusangira oke nanje ndafise eho mberezo akakiwe shirahadasanza kiwe bite na ni sawa ni sawa nawe ni sawa nanje ni sawa ume ngo sinzaho ndakutse uranzi ahantu ndakutse ndaba wewe waranyimye akazi manzu nande kure kwanza wewe waranyimye akazi tekana waranyimye akazi wewe yego ndavyibutse waranyimye akazi
reka nawe tuganire, Eh, cara neza tuganire. eh. None nakubonye ngaha kuva kera Eh. udataha kandi mbona wahaze. Oya, sishaka no gutaha, Ufise ikibazo ikihe? sishaka gutaha. Umugore yonyica, umugore yonyica, sishaka gutaha. Umugore wawe Yego, kubera iki none akwica? yamusunyima akazi. Mhm. Uwo musi byose byatanguye. Byagenze gute rero? Bose ni birebire. Yamuzi umugore yarankubise. Ah, sawa. Abo ubona sinonataha. Mbere zawe ndakubwira. Ikibazo tugitwarira umuti. Ivyo? Unkundire ndaguha akazi. Ubuzima bwawe bwose. Hose uriko uranyinisha cyane. Sindagukinisha. Hey, Nabonye ko uhangayitse. bosi uri seriye? Bosi nzoza umaka. Ndi seriye, nabonye ko ufite ibibazo ngira ndabigukuremo. Bosi rero kugira unyemeze ko mpaya akazi. Ni 5,000 nshira umugore kugira abone ko naronse akazi bazi. Sindaguha 5 vyonyene. Ndaguha 10, usume, umushire, abana bafungure uyu munsi murare neza. Bosi. Ewe sinotaha naborewe. Umugore yoca nyica. Ahubwo byiza dutahani wawe ndyamire, ejo nzoce ntandamushikira siyo. Sawa nakabazo tubwiye. Naho ubundi yonyica. Mbahuye na byinshi.